ku munsi wa gatanu igerezo ry'umunani ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021 ndabahaye ikaze cyitubageze mwese mudukurikira kuri televiziyo Renaissance. Amakuru atugira tubashikirize aza kubahagaze nkuru zikurikira. Ubutungane bwa sentare subiramwe imanza ya Gitega bwaraciriye imanza bamwe mu bagirizwa ubwicanyi bwahitanye umunyagihugu wo kumugwa mukuru wa Gitega. Bakaba baciriwe ibihano biva ku mezi 6 yo gufungwa gushika kubuza gufungwa ubuzima bwabo bwose hagiye ko ni hadabu. Leta y'u Burundi ngurakwiye gutunganya ikigandaro ku bantu bose bahitanywe n'ubwicanyi bwawe 72 muri ico gihe batari bafise uburenganzira bwo kugandara. Bikaba bisabwa no mu gihugu jenje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi. Nayo mu gihugu ca Centrafrique batatu muri 12 bagiye mu matora y'umukuru w'igihugu barashikanye ibirego vyabo muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Bakaba bavuga yuko amatora yabaye yaranzwemwo n'utunenge twinshi, eka kandi ngo impande zose z'abasanya Centrafrique zikaba zitasarikiwe muri ayo matora mu kanyanidonido. Dasubiye kuba Ramutsanda bahaye nikaze. Aime Irambona aherutse gufatanwa ikiziga c'umuntu yakubitiwe mu kabare iwe mu ntara ya Gitega yaraciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 21 na sentare subiramwe imanza ya Gitega. Uwasanzwe ari cegera c'urongoye imbonera kure z'umugambwe CNDD FDD yari yarengutse ari kumwe n'abandi bantu batanu basangiye icaha. Batanu muri bo sentare ikaba yabaciriye umunyororo wo guherayo. Bertrand Ngendakuriyo. Mu gisata vyaha ca sentare subiramwe imanza ya Gitega mushikiriza manza yagirije bose mu bari barengukijwe uko ari batandatu icaha cyo kwica umuntu kugushaka kandi biteguwe. Bane muri abo bagirijwe gukubita no gukomeretsa umuntu ari nayo ntandaro y'urupfu rwiwe. Uyo nawe ni Ezekiel Ndayisenga yagandaguye kuwa 26 Kigarama inyuma yo gufatanwa itonga ikarato irimwe amakaro yari yivye kwa Aime Irambona. Aime Irambona icegera c'urongo y'ugwaruka rw'imonera kure nawe yagirijwe ko yafatanije n'abisha umuntu, akagirizwa kuba yaraborohereje muri ico gikorwa beno gushaka kuzimanganya ivyugo rupfu. Uvugwa muri urwo rupfu agira gatanu n'umupolisi yacungera ubuzima Aime Irambona nawe yagirijwe kuba atatabaye. Abandi bantu batatu harimwo umwishwa wa Aime Irambona bacira umunyororo wo guherayo ubuzima bwose. Aime Irambona akazopfungwa imyaka 21 mu gihe umupolisi yamucungera ubuzima azopfunga umwaka umwe. Uwundi muntu umwe agira gatandatu nawe yaciriwe gupfungwa umunyororo w'amezi 6. Abaciriwe umunyororo wo guherayo cyo kimwe na Aime Irambona basabwe kuzotanga indishi y'akababaro ku muryango w'umuhisi ingana n'imiliyoni zirenga 5 z'amafaranga y'amarundi. Arakoze Bertrand Ngendakuriyo. Leta y'u Burundi ngurakwiye gutunganya icunamo mu kwibuka abarundi bagandaguwe mu njyane zo 72 ikongera igasaba ikigongwe imiryango y'abahitanywe n'ubwo bwicanyi. Ivyo ni bimwe mu vyasabwe n'umugwi CVR ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi igihe wariko urashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe mu mwaka uheze imbere y'inama nshingamateka na nkenguza amateka. Pierre Claver Ndayicariye arongoye uyo mugwi aranasaba leta ko yotunganya itegeko risubiza agateka abiswe ko arabameja mu ntumbero yo gusubiza hamwe abarundi. Kubera ko mu gihe cy'amagume yabaye 72 babuza abantu kurira kugandara no gukora iyindi migigwa yose ijanye no kura uwawe, leta yoshinga umunsi wo kwibukira ko abagandaguwe wohuza bose maze abantu bakaronka akaryo ko kugandara no kurira. Leta y'u Burundi yohamagarira abatarashobora kuganduka gukora uwo mugigwa kugira ngo bamarigwe kubabo. Icakana arico canyuma kubera ko ku matoza tumaze kugira twasanze leta yari ico gihe yaragize uruhara mwigandagurwa ryabo yari yijejwe gukingira. Leta ihari uno munsi yofata akanya ko gusaba ikigongwe imiryango yose yahekuwe ababo muri kijya gihe. Kubura ibibanza vyiza byo kubikamwo ivy'imfata kibanza ibisigarira twegeranije aho dutoye ibinogo iyo ni ngorane.
ngo ibisabwa n'umugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR ngo birumvikana kandi leta ikwiye kuvyumviriza ariko rero ngo hari n'ivyo abarongoye uwo mugwi bavuga vyumvikana ko hariho ugushaka gusubiza abarundi mu njyane bivugwa n'umumenyesha makuru Innocent Muhozi. Uriyo murwi urafise ikibazo kimwe gihambaye cyane kuko ntacupfana n'umurwi wo kumenya ukuri no kurekuranira washizweho mu masezerano yarusha kuko washizweho n'uruhande rumwe rushaka kwemeza igihugu kuko uko rubona ibintu ariko byagenze rushaka guhindura ukuri ngo rutange igice cy'ukuri cy'ibyabaye mu Burundi. Ico ni kibazo gikomeye cyane. Ngiye muri raporo yabo naho harimo ibintu byinshi bavuze ari byo na cyane kwemeza ko buriya bwicanyi bwahereye ku batutsi hishwa abatutsi Rumonge Nyanzarake bakicwa mu nyamaswa bigakurikirwa no guhiga umuhutu wese yize umuhutu wese afise amatungo umuhutu wese afise icicaro cyose cyose muri leta cyangwa muri societe abana bari mu mashuri na muri secondaire. Icyo mbona rero basana bateye intambwe nziza no kubanza kwemera ko abatutsi bishwe kuko nibahora bavyemera basana bashaka kuvuga ko hishwa abahutu oya bapfuye bose n'abarundi n'abantu no kuvyemera uko biri umuntu akarondera inyishu yabyo hanyuma. Icya kabiri ari cyo byo bavuze abantu bishwe na leta uretse barya batutsi bahizwe ubwa mbere bakicwa abo bahutu bose bagiye bicwa na leta ko bishwe n'abasirikare hari abandi mu gisirikare bishwe n'abandi basirikare hari abishwe n'abajandarme b'abasivile hari abishwe n'urwaruka rw'umugambo wari ku butegetsi. Ni ngombwa ibyo bintu tubyumvikane ko bibe atawe kibiharira kandi hishwe abantu benshi cyane nkuko biriya binogo bigenda bivyerekana. Icyo mbona gisubira kuba kibi rero muri uriya murwe ni kurya gushaka kutwumvisha ko bari abatutsi bapfuye bashoboye kuba ko baravuga bati hamaze indwi yose abantu bariko abatutsi ko barapfa leta intervene uko nukwihenda kuko ntawo kwibagira ko kiriya gihe abasirikare ba leta bari bakeya cyane ibikoresho bakoresha byari ibikoresho by'icyo gihe nyine amabarabara amwe yaciwe muri kiriya gihe hari n'abaministri bari hariya babuze iyo baca basubiza inyuma n'ibindi ubushaka kumenya abitsinda ibyo bintu bigira batabibonye batabibwiwe. Ikindi naco nuko gushaka kuvuga ko bari abantu bishwe kubera hari abantu muri leta bari basanzwe bavugana na Sumiyaro akaba ari yarayoboye ingabo za Pierre Murere abo barabarumbiste. Sumiyaro yaranashinze leta yakorera i Bujumbura icyo gihe kuko Burundi leta ya Micombero ikiza yari leta yari mu mareta yitwa ko ari progressiste révolutionnaire abarumbiste nabo bari muri abo bitwa progressiste révolutionnaire nyine muri Afrika. Kuvuga rero ko Sumiyaro yabona n'abashikiranganje igitangaza kirihe kandi na leta bari barashinze i Burundi bakabareka bari abantu naho biyitaba muri liste bari kubateye bashobora kuba hari n'abamuri liste bo barahitanye muri abo babafasha kwica abantu. Nibisigura namba yuko leta yagiye kumvikana n'abo bantu kugira baze kwica abatutsi kuko ntimwibagire yuko muri bari abantu bishe harimo n'abavukana abantu bari muri leta bashaka kutubwira ko bari abantu bari muri leta barungitse baza kwica abo bavukana imiryango yabo kuntu bakoresha basanashaka gukoresha kari agahinda kumvikana kandi kari karaho katwese ku bantu bapfuye cyane abo bahutu bapfuye bariko baragereza gukoresha kugira batera urwanko rundi rudahera ruzosubira rugatera ayandi mabi nkayo mu gihugu. Aho ni ubona kuri ya murwi atakintu kizima uri kurakora cyo tuma hamenyekana ukuri kurekuriranira na cyane kuva muri bino bintu. Musenyeri Jean-Louis Nahimana yaraye yitavye Imana bivuye ku ngwara nkuko itangazo ryashizwe ahabona kuri uyu wa kane ryabivuga. Bimwe mu byaranze uyo mukozi w'Imana na Thierry Bigirindavi. Musenyeri Jean-Louis Nahimana yatuye mu ibanga ry'ubusaseredoti mu mwaka w'1992 kuva ico gihe yagiye yizegwa mu mabanga atandukanye haba muri Eklezia Katolika canke mu gihugu. Mu mwaka w'1994 Patiri Jean-Louis Nahimana yaragiye mu mugwi wari ujejwe gutegura ibiganiro vyo kumvikana uko inzego zobandanya zikora inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye.
Musenyeri Jean Louis kuva mu mwaka wa 2007 gushika mu mwaka wa 2008 yaricegera c'urongoye umugwi wo gukura ibigwanisho mu banyagihugu. Mu mwaka wa 2014 yatoye kuba uwa mbere arongora umugwi Sever wo kuvugana ukuri no kurekuriranira warujejwe gutohoza ku bwicanyi bwabaye muri kahise guhera mu mwaka wa 1962 Uburundi bwikukira kugeza mu mwaka wa 2008 habaye amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta y'u Burundi n'umuhari Paripehutu FNL warurongowe na Gatogwasa ico gihe. Uwo mugwi akaba urongoye kuva mu mwaka wa 2014 gushika mu mwaka wa 2018. Muri Eklezia Katolika yarashinzwe amabanga atandukanye. Yarabaye patiri mukuru mu paruwasi atandukanye yo muri diocese ya Bujumbura nka paruwasi Muramvya, paruwasi Nyakabiga, Katedrale Regina Mundi, paruwase Mutima w'Ubwitonzi yo kuri Mutanga Sud hamwe na paruwase Umuryango Mweranda yo mu Kinama. Kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2009 Musenyeri Jean Louis Nahimana yaricegera c'umwungere mukuru wa diocese ya Bujumbura. Kuva ico gihe gushika mu mwaka wa 2014 Musenyeri Jean Louis Nahimana yabaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugwi w'inama y'Episkopi Katolika ujejwe amahoro n'ubutungane. Musenyeri Jean Louis Nahimana yari yavutse mu mwaka wa 1964 avukira mu gihugu c'Ubufaransa igihe abavyeyi biwe Joseph Nahimana na Regine niwe basa bari gukarisha ubwenge muri ico gihugu bavuye ku bitaro vy'Ingozi aho bari basanzwe bakorera. Jean Louis Nahimana ntiyagize amahirwe yo kubana na se wiwe umwanya munini kuko yahavuye agandagurwa mu mwaka wa 1969 ahitanywe n'ubwicanyi bwabaye ico gihe. Umupfakazi asize n'abana 8 harimo Jean Louis yari afise imyaka 5 gusa baciye bava Ingozi bimukira mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Kamenge mu raro bw'isagara. Amashuri mato mato Jean Louis yayize mu ishuri rya Saint Joseph, ayisumbuye ayiga kuri Ateneo Royal, abandaniriza mu seminari nkuru y'Ibujumbura hamwe ni seminari nkuru y'Iburasira. Mu nyuma abandaniriza muri kaminuza y'Ipari mu Faransa aho yakuye impamya bushobozi ya master mu gisata c'ubushakashatsi mu ijambo ry'Imana bita recherche en théologie dogmatique fondamentale. Musenyeri Jean Louis Nahimana yari yinjiye ibitaro guhera kuri wa gatandatu igenekerezo rya 2/0 umwaka wa 2021 niruhukire mu mahoro. Arakoze Thierry Bigirindavye. Musenyeri Jean Louis Nahimana ngo yari umuntu aharanira ubutungane mu bikorwa vyiwe yakora kandi ngo yari no muntu yifuza ko abarundi bamenya ukuri kumabi yakorewe mu Burundi gusubiza hamwe bikavyo ngo bikashobora gufasha abarundi gusubiza hamwe. Vital Nshimirimana arongoye urunani Force avuga kandi ko Uburundi bugize agahombo gakomeye cyane kubona kabuze umuntu w'intungane nka Jean Louis Nahimana. Urupfu rwa Musenyeri Jean Louis Nahimana n'agahombo kadasanzwe ku gihugu cy'u Burundi kuko abamuzi bose abamubonye ari umusaserdoti abo yafashije abo bakoranye mu butumwa butandukanye abo bakoranye mu gikorwa cy'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR. Abarundi bose hamwe n'amakungu baremeza yuko Jean Louis Nahimana yari umuntu w'ibanga, umuntu afise ubuntu, umuntu w'umushinga ntahe, umuntu w'ukuri, umuntu w'urukundo, umuntu w'ubutungane. Jean Louis Nahimana ntaho yahengeshanije guharanira ubutungane, guharanira ukuri. Ivyo yaravyerekanye akatari gake mu bikorwa yagiye arakora. Hanyuma rero Jean Louis Nahimana yari uko yiyumvira, uko yabona ibintu, yarifuza yuko abarundi bomenya ukuri ku mabi yakorewe abarundi, hanyuma abarundi bagasubira kunywana atakuvangura, atakurenganya, atakinyoma kirimwo. Yari umugenzi cyane w'amashirahamwe adahanira ivyicaro bya politike kuko n'igihe twakora ibikorwa bijanye n'uwo mugwi, haba guhimiriza canke gusaba yuko uwo mugwi ujaho, yaradushigikira, twavuga rumwe, twarasabikanya. Ivyo rero twarabimushimira kandi nawe nyene yarashima ngene yakorana n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Ivyo rero ukuntu yari ameze, ukuntu yifata, ukuntu yakora, ivyo yifuza n'ibintu dusanga mu bantu bake
na cane cane mu bagize iminsi bajejwa amabanga y'igihugu. Musenyeri Jean Louis Nahimana ngo yari umuntu akoresha ukuri mu byo avuga n'ivyo akora, ivyo ngo ni navyo vyamufashije kurongora umugwi CVR nk'uko abarundi bavyifuza. Bivugwa n'umumenyesha makuru Innocent Muhozi azi uyo mukozi w'Imana kuva biga ku ishure rimwe ibujumbura kuri Atene, niwe ashimangira ubutwari n'ubuntu bwiwe. Yari muri babarundi bafise ubuntu n'urukundo ku mutima. Kubona Musenyeri Jean Louis rero yagiye byateye agahinda kuko yari umuntu wingira akamaro nejo yogiriye akamaro igihugu, ariko ubuzima nuko iyo hageze ko umuntu agenda nyine. Kwibuka gusa ko umuntu nk'uyo aba ari umuntu yagerageje gukora uko ashoboye ngo akorera neza igihugu cyo akorera neza abandi bantu, icyo cyubahiro tukaba tukimwibukira kandi tukacemera twese. Musenyeri Jean Louis ndamuzi tukira abana twiga kuri secondaire kuri Atene, turi muri mouvement imwe militantisme politique. Icyo gihe nta warazi ubwoko bw'uwundi kuko twari dusangiye ibyiyumviro. Yari umuntu w'intore, yari umuntu afise ubuntu, umuntu atekanye, cyo kimwe na mushikiwe Dr Speciose yasandavye nawe nyene. Ndabara abantu b'impfuvyi zo muri 72 ariko atarwanko bari bafise, bari batekanye, bari kubona rero yagiye tegahinda. Hanze y'u Burundi mu gihugu ca Centrafrique, sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro iracafise igikorwa gikomeye. Ku munsi wa kane uheze 12 mu bitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu baritwaye muri iyo sentare, bakaba bose basaba ko aho futwa ivyavuye mu matora yabaye ku kintu rya 27 Kigarama umwaka uheze. Biyamiriza kudakurikiza amategeko vyaranze ayo matora mu kuba atitabwe n'abaserukira ibice bitandukanye bigize abanyagihugu ba Centrafrique. Tubibaza Winnie Nkurunziza. Abiyamiriza ivyavuye mu matora yabaye kwigenekerezo rya 27 Kigarama baguma biyongera. Ibirego bitatu nivyo vyashikirijwe imbere ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Hari vyatanzwe na babiri mu batavuga rumwe na leta, Martin Zigere hamwe na Anicet George Delogere, bose bakaba bahoze arabashikiranganje ba mbere. Ikindi kirego kikaba catanzwe n'urunani rw'abitoje 10 harimwo uwahoze atwara leta y'imfata kibanza Catherine Samba Panza. Bose bakaba berekana ihonyangwa ry'amategeko nk'iterabwoba, kugura amakarata y'amatora, gutangura amatora batevye, kubugwa irengero ry'amakarata y'amatora hamwe no kudashira ahabona impapuro zerekana ivyavuye mu matora. Abo bitwaye bakababazwa kandi nuko igice c'abanyagihugu kitashoboye kuja gutora. Bakabona ko ivyavuye mu matora bitoha uburenganzira uwatowe gufata ico kibanza. Basaba rero ko hofutwa ivyavuye mu matora yo kuwa 27 Kigarama mu mwaka uheze. Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro nayo ikaba igiye gusuzuma ivyo birego kugira yemeze canke ntiyemeze ivyavuye mu matora. Ikiringo cari catanzwe cyo kugera ku munsi wa kane saa 6 z'ijoro c'abitwara kubijanye n'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu carongerejwe ko amasaha make gishigwa kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 80. Ibiro vya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro vyugaye kare ku munsi wa kane bivuye ku mvo z'ingingo zafashwe zo guhagarika ingendo zose mu gihugu mu masaha y'ijoro. Ibiharuro vy'ifata kibanza vyatangajwe n'umugujejwe amatora mu gihugu vyerekana ko hatsinze uwarasanzwe arongoye igihugu Faustin Archange Touadera, akaba yanonse ibice vya baba 54 kwijana vy'amajwi. Imbere ko dusozera ano makuru, Bobi Wine yaraye ashikirije ibirego sentare mpuzamakungu CPI uwatavuga rumwe na leta y'Ubuganda yabimenyesheje mu kumunsi wa kane mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Yitwariye umukuru w'igihugu Yoweri Kaguta Museveni, umushikiranganje w'umutekano Eritumwine n'abandi bategetsi 8 ko bakoze amabi y'agahomerabunwa no kubuza abanyagihugu kwidegemvya. Muri ivyo birego ashikiriza ko we n'abamushigikiye batotezwa, akabashingwa manza biwe bavuga ko Bobi Wine amaze gufungwa akaborezwa igufa inshuro nyinshi. Abantu 54 bakaba barapfuye hagati y'amatariki ya 18 na 20 Munyonyo mu mwaka uheze mu myiyerekano yariko irabera ngaho mu gihugu c'Ubuganda. Ni hano duce sozera amakuru turiko turabashikiriza amakoze mwese mariko muradukurikira, naho kurindi sango
amahoro iwanyu.